narari ibitutsi hamwe mvuga nti none ibi bintu ninjiyemo ndumusazi ndakomeye sinobiheba. Turi mu magroupe urabizi ko abantu baba bari mu magroupe menshi na caca twabamesha bakuru turi mu magroupe kugira ngo uzuraronka hari amakuru kura mu magroupe. Ndinjira muri ayo magroupe ya sport kugira ngo nze ndaronka amakuru ku gihe. Bize biranamfasha. Neza umunsi umwe ndi muri groupe z'abatu muko ndi muri studio ngo uyu mukobwa ngo bazanye kuri Buja FM ngo yabuze ibindi bikorwa akora kugira ngo aze mu kumenyesha amakuru ntaje gusuma aje gukora ibikorwa byo mu nzu akazi ko kumenyesha amakuru y'inkino saki wiwe. Wacu bya sport vraiment sigihamana n'ibintu biri mu maraso ndaje nahavuye ndabikunda kubera ko numva hirya no hino yaba muzehe yaba papa canke abo bavuka babo tuvukana twaguma tuvugana ivya sport muri quartier nyene numva bategerezwa kumbona yuko ndi umuntu nataye umurongo bavuga ati uyu mukobwa yigenza nkuko nk'abahungu akambara amabutura akamari mu ibarabara yamari ko arakubitwa ico gihe mere yarankubita cyane kuko naguma ngenda agasanga ibikomere ku maguru agasanga ku amano kabisa yahaswe no kunokoka kubera gukubita amashuti nta birato twambara ico gihe twakina miguruazi nka kujya tubivuga atabirato atababotine tugasekana mbwa ko yakubikunda gusa by'abantu kumva neza koko nawo kubitwa ariko wakoze kijya kiri ku mutima wawe. Rero kubera kubikunda je nibuka ko nigeze kuba nja no kwari akabari kamwe kitwa kwa Gerard kuri Castellana mu Ngagara bari abantu bahazi twakunda cyane kuja kuraba match. Je nakunda cyane kuja kuraba Hano match ku buryo byarigera yuko kubera ko abantu benshi baza kwarabira umupira byarasaba yuko ugura ikintu kubera ko je ataburyo nari mfise mugabo bakarabisha akaji wanje bakaraba uburyo nkunda umupira. Abantu babandi baza baba serveur baza kubaza ati zani amafaranga tuje kukuzanira ico kunywa je ni baca bansima ahubwo nkisanga muri babagabo na babasore turi kumwe nibo bari ko barangurira ico kunywa. Uyu muntu yahevye itiro saa 5 z'ijoro saa 4 z'ijoro raba n'amamaci yaba izi za El Clasico ugasanga zibaye minuit ugasanga ni saa 6 y'ijoro iyo match narayiraba kubera iki narumva yuko nategerezwa gusiba kuraba match kubera ko numva umengo hari ico zoba mbuze. Usibanze ko ndamesa mu gatondo ko kuri eglise wacu bari bazi yuko nkunda ibintu by'umupira kabisa baravyumva yuko ndabikunda kuko je nashobora guteramana n'abantu b'abagabo gusa abagore babagiye kuryama mama pase bagiye kuryama je ndi kumwe n'abagabo ba muri salo tuko turarabana agapira. Musi umwe ndiko ndamesa rero nza numva umupapa umwe kuri eglise wacu n'umujama wanje kandi uko nyene twakunda kurabana match barantelefone ati warubizi kuri Buja FM kiginga hejeje kuba yari muri kijya kiganiro cazinduka ahejeje kuvuga yuko kuri Buja FM akeneye abantu koga buyumvamwo yuko sport mu maraso bafise passion y'umupira woja kwipima. Umuntu wa mbere arantelefone uwa kabiri ndakati nshabasha urya mwe mwabonye kubikunda biratandukanye no kubivuga kuri micro je ndabikunda kandi biri mu maraso nukuri numva umutima urambye ati genda haciye nk'imisi 2 nza numva telefone rampamagaye ngo wowe ngo witwa Dorcas ntego dusange mu buyenza naha 18h Buja FM bizoba yakoraniyeyo bariko batangaza match hariko araba match y'Ububirigi na Brazil. Iyo match mwengo yari quart de finale abakinyi bose nari ndabazi ku mutwe kujya nakunda kuba kwirabira match hirya no hino imigwi yose nari ndayiza abakinyi presque bose bo muri iyo migwi nari ndabazi ku mutwe byaranyoroheye cyane bose nari mfise maîtrise cyangwa se nari mfise experience yo kuvugira kuri microphone ngo ntangaze match ariko ko murumva nari mfise naho kanosi k'abakinyi byaranyorohera kuvuga ati runaka ari ngaha ahagaze ngaho ko uratangaza match biroroshe ku ufise abakira bara kujya 11 ku mpande zose ubuzi abaratero nabo babo muri defense naba hagati n'abasatirizi kuvuga ngo Belgique yose nari ndafise mu mutwe abanya Brazil bose nari ndabafise mu mutwe barami iyo minota 5 ndavuga ndatangaza match nibuka ko hari umumama wo kuri eglise wacu je twe twakumvise ngurabizi cyane nabane nuko nyene tusenga hamwe washase nyene kumpa morale mugabo irapasa ariko boss ico gihe yashadutahana shikana muhira ko twatashe nijoro aho ati genda tuzogutumako sawa. Bukiye kabiri boss wa Buja FM acara telefone ati urazoza kuri Buja FM hari umuntu azokwakira. Aho rero natangiye kwinjira rero muri histoire yo kwinjira mu mwuga
Ngeze aho hantu kuri Buja FM uyu munsi yambwiye ati mu gitondo 2:00 uzobe wahashitse runaka niwe azokwakira. Sishatse kuvuga amazina kuko sinavyize. Uyo muntu yaranyakidashika hajya kare mbere kuko ikiganiro cyabo cyatangura 11h. Ibaze nashitse 2:00, 3:00, 4:00 acambwira ati nuwashika tutangura urondera amakuru kuko ngo tanguye stage. Sishise hajya 2:00, 3:00, 4:00, 5:00. Umuntu yategerezwa kunyakira arashitse. Nta no kundamutsa muri studio direct. Tanguye kuvuga amakuru bosi aba yaravyumvise. Araje kuraba mbega wa muntu gute. Araza kumbwira none wowe kuri ngaho kwe kutagiye gukorana na naka. Ni jewe yanciyeko ntiyanandamukije yaciye yibandaniza muri studio ngira yaracerewe ko yashitse neza na neza hasigaye nk'iminota 2 ikiganiro gitangura. Tangura arakora sindakubeshe abantu turi bariko baratura nukuri umwuga wo kumesha amakuru kuri twega abakobwa n'abagore nicoroshe kuko dusanga tuvise abantu n'umwuga kwanza wuzuyemo abagabo benshi wuzuyemo abasore benshi kandi abasore mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ico badusumba muri sport muri izi sport zose sivuze gusa muri football kubera ariyo domaine jewe cyane nakunze ariko nasanga kubera ko batuzi ko iyo faiblesse n'ubundi urumva kubura umugore cyangwa uri umukobwa nikadukura kubwo bukobwa bwacu batubona yuko atakintu dushoboye ico giye narashitse ndategura ntiyamvugisha bose araza aramubwira ati hari runaka umukobwa ari hagiye anyuze gukorana mbere ntiyanavyitwararika arabandanya arakora kiraba ikibazo ndabona neza yuko yanse kunyakira aramubaza mbere ninde dukorana nande arafise experience baravuga na bose nayo bibona ndi hanze muri mu biyo ndabona neza yuko yanse categorikema yuko dukorana peut-être ndavuga ni kubera kwanzi yuko ata experience fise kandi umukobwa timu murabizi timu ya Buja FM yari ikomeye yari amakuru twizera kuko kandi twemera twese igihugu cyose ngaho Bujumbura barakunda bajya abasore bakora muri Buja FM kuko bari babizi cyane rero kucuzana umuntu w'umukobwa atahantu na hamwe araca aje kwimenyereza muri abo babimenyereye cyari kibazo kuvyemera birava niyo munsi bajyanye kabisa atakintu nakese sinakoze ndata aguma ambwira ati uzoze nejo ndasubira ndaza uyo muntu ntiyanyakira amnyakiriye nawe ngo yanyakiriye inyuma y'imisi nk'itatu kuva rendi nonda kwa kabiri kwa gatatu ku munsi wa kane naho nyene amaye iminota yaciye abwiye ati genda urondera amakuru yo ku mugabane ya Burundi ndayaronda nondeye iki paragraphe kirekire igipapuro nka papier duplicateur mugabo nisanga amaye nk'iminota nk'itanu ndavuga nkupiraho rero nukuri nivyari byoroshe n'ibitutsi twarariye jewe narariye ibitutsi hamwe mvuga ni none ibi binenjiyemo ndumusazi ndakomeye sinobiheba turi mu magroupe urabizi ko abantu baba bari mu magroupe menshi na caca twabamesha bakuru turi mu magroupe kugira ngo uzuraronka hari amakuru kura mu magroupe ndinjira muri ayo magroupe ya sport kugira ngo nze ndaronka amakuru ku gihe bize biranamfasha neza umunsi umwe ndi muri groupe z'abatu muko ndi muri studio ngo uyu mukobwa ngo bazanye kuri Buja FM ngo yabuze ibindi bikorwa akora kugira ngo aze mu kumenyesha amakuru ntaje gusuma aje gukora ibikorwa byo mu nzu akazi ko kumenyesha amakuru y'inkino saki wiwe ndi muri groupe ndiko ndavyumva haraba deba ntibamenya yuko ndi muri groupe ngo ya ntavyazi bavamo n'abandi baravuga ati naho mu muci intege uyu mukobwa we yahevye arubahuka aho bandi batigeze bibubahuka we yavyubahutse kuja mu makuru y'inkino uzi yuko ari umwuga uzuyemo abagabo ariko we kubona yahise yemeye agahaguruka akemera kumugaragaro ko yoza gukora nuko ari intore ari intwarikazi umunsi cyo nishimiye nuko bivanye nuko je banyumvise kuri Buja FM mvuga amakuru y'inkino biriko biratera morale cyane cyane biriko biratera intege abandi bigeme uyu munsi ndafise amatemonyage benshi banshingira bavuga ati nukuri wewe waratubereye urumuri waratubereye novuga imfura nivyo hariho abandi bamenyesha amakuru mugabo kubura umumenyesha amakuru ushobora no kuvuga amakuru y'inkino masare gatatu wewe nta wundi mwigeme cyangwa nta wundi mugore twari twabiboneko rero wewe waje kutubera novuga nk'itara uratumurikira kutwereka yuko natwe abakenyezi dushoboye rero uyu munsi nico nishimira kubona general novuga ntaratinyutse
kuba naratinyutse biriko biratuma nukuri uyu munsi hariho abakobwa benshi ndiko ndumva hirya no hino, mbere hari nabo uwo twigeze kuba dukorana abishoboye nawe nyene. Nukuri ndiko ndavuga yuko ubwoba jewe kuba bwaramvuyemo ndatinyuka mu mwuga wuzuyemo abagabo. Iki kintu kiriko kirafasha abakobwa benshi bari inyuma n'abamama benshi cyane bari inyuma abagore, kandi ku ruhande rw'iwanje ndabishima cyane.